bavukanyi, muryango w'abibarutse n'Imana, nshuti bakunzi namwe bagenzi mwese ba Radio Maria Burundi, nimusagwe n'amahoro ya Kristo. Turi kwa gatanu w'indwi igira 17 mu minsi y'ikiringo gisanzwe c'umwaka wa liturujia ya Eklezia Muryango. Kundi rero ndabaha ikaze dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vy'uyu munsi. Mu gisomwa ca mbere, Imana abwira Musa ingene bazohora bahimbaza iminsi mikuru y'umukama n'amakoraniro meranda. Mu nkuru nziza naho twumva ingene Yesu atakiriwe n'abo aho yavukiye bakomanaje imitima ngo ntibahinduke. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa vyeranda muri Bibiliya nyeranda. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca Bene Levi, kimwe mu bitabo vy'amategeko, kigabane ca 23, akarongo ka mbere gusimbiza ka 4 kugera ka 11, gusimbiza ka 15 gushika ka 16, aka 27, aka 34 kugera ka 37. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana n'izaburi ya 80. Inkuru nziza nayo iyo dusanga mu yashikirijwe na Matayo Mweranda, kigabane ca 13, akarongo ka 54 kugera ku ka 58. Kaze twumvirize iry'umukama ayagira biwe. Ibyo dusoma mu gitabo ca Bene Levi. Umunsi umwe umukama yabwiye Musa ati: "Genda ubwire abana b'Isirayeli uti: ngiyi iminsi mikuru y'umukama, ngaya amakoraniro meranda muzohamagarira ko abana b'Isirayeli ku munsi washinzwe. Mu kwezi kwa mbere, ku munsi w'14 wo muri uko kwezi nyene ku mugoroba, niho bazogira ipasika y'umukama. Ku munsi w'15 w'uko kwezi nyene, niho bazogirira umukama umunsi mukuru w'imikate itambiwe, muze mumare iminsi 7 ariyo murya. Ku munsi w'intangamarara wayo, niho muzotumigwa mu ikoraniro ryeranda, ntihagire ibikenurwa muzokora kuri uwo munsi. Muri iyo minsi uko ari 7, muzoshikanira umukama inzimano y'inkuka. Ku munsi ugira 7 ari wo munsi wo gutororokanira mu ikoraniro ryeranda, nta bikenurwa muzokora." Umukama yongera kubwira Musa ati: "Genda ubwire abana b'Isirayeli uti: igihe muzoba mwinjiye muri ca gihugu nzobaha, mukimbura ivyimburwa, umukama wa mbere muzoba mwatekeye muzowuzanira umusaseredoti, nawe azowuhereza imbere y'umukama nk'ishikanwa ryanyu kugira ngo mushimwe. Ku munsi ukurikira umunsi w'isabato, niho umusaseredoti azowuhereza imbere y'umukama. Kuri wa munsi nyene w'iryo shikanwa, muzohereza umukama inkuka y'umwagazi w'intama umaze umwaka umwe kandi utagira agahonzi. Kuva wa munsi nyene ukurikira isabato, ari wo munsi mwazaniye ko uwo mukama w'ishikanwa, muzoharura amayinga 7 yose. Muzoharura iminsi 50 gushika umunsi ukurikira isabato y'indwi, muzoheza muhereza umukama ishikanwa rishasha. Ku munsi w'15 wo mu kwezi kw'indwi, niho bazogirira umukama mu minsi 7 yose iminsi mikuru y'isago. Ku munsi w'intangamarara wayo, niho muzotumigwa mu ikoraniro ryeranda, ntihagire ibikenurwa muzokora kuri uyo munsi. Muri iyo minsi uko ari 7, muzoshikanira umukama ibimasa bitongorwa n'umuriro. Ku munsi ugira 8 ari wo munsi wo gutororokanira mu ikoraniro ryeranda, muzoshikanira umukama inzimano y'inkuka. Ngiyi iminsi mikuru y'umukama muzohamagarira ko abana b'Isirayeli, ngayo amakoraniro meranda agenewe guhereza umukama inkuka z'inzimano, ibimasa bitongorwa n'umuriro, amashikanwa, ibimazi n'amashikanwa y'inkuka, nk'uko vyashinzwe ku munsi umwe umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
nitwigine Imana yo magara yacu. Nitwigine Imana yo magara yacu. Tera uruvyino, vuza ingoma, inanga inihire be n'umuduri. Vuza inzamba mu mboneko z'ukwezi, na harya guteye hagati tugira umunsi mukuru. Nitwigine Imana yo magara yacu. Kuko iryo ari ryo bwirizwa ryahawe Isirayeli, itegeko ryatanzwe n'Imana ya Yakobo, ibwirizwa ryahawe Yozefu, hamwe yavavanura n'isi ya Misiri. Nitwigine Imana yo magara yacu. Iwawe ntihabe hakigera ikimana c'igitirano, ntusenge Imana ya kavantara, ni jewe Umukama Imana yawe, nagukuye mu ntara ya Misiri. Nitwigine Imana yo magara yacu. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza nko yashikirijwe na Mateyo Mweranda. Muri iyo minsi Yezu yagarutse mu ntara iwabo, akaja arigishiriza mw'isinagoga ryabo. Abantu baratamarirwa bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None yebwe si wa muhungu w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntitubana? None ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Yamara Yezu we arababwira ati, umuhanuzi ntiyigera ninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo. Ta bitangaro vyinshi rero hagiriye kubera ubugaba bwabo. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bavukanyi bakundwa b'Imana, umwitwarariko Imana yamanira abantu yiremeye uyituma idahengeshanya kubatunganiriza neza umurindi canke ingendo y'ubuzima bwabo, kugira ngo boroherwe no gutsimbatara mu bunywanyi bwayo. Aho niho dushobora gutahura ingene Imana yatumye umurongozi Musa ku Banyisirayeli ngo babwire indinganizo nyayo yo guhimbaza iminsi mikuru y'Umukama, hamwe mbere n'amakoraniro meranda. Tukaba tuzi ko iminsi mikuru y'Umukama na bene ayo makoraniro meranda bidufasha gutsimbataza ubuyobokamana mu kuyininahaza no kuyazambira. Mu guhimbaza iyo minsi mikuru y'Umukama, Imana yashatse ko Abanyisirayeli bazigama ubunywanyi nayo, bakama bagira ibihe vyo kwibuka ivy'Imana yabagiriye na ntaryo. Ariko mu ntimatima ya vyose batumirirwa kwama bibuka aho Imana yabakura mu buja bw'Abanyamisiri, ikabajabutsa y'abahari itukura, ikimenyetso ntibagirwa c'icungurwa. Kuri twebwe abakristu, icibukirizo ntibagiranwa ni Pasika ya Kristu yarangukiye mu rupfu rwiwe ku musaraba, n'izuka ryiwe ryabaye iciru c'izuka ryayo. Bavukanyi, kugira ngo umuntu atsimbatare mu bunywanyi n'Imana, birakenewe ko akera inyigisho n'impanuro bica ku bakurambere mu kwemera, akirinda gukomantariza umutima wiwe mu biharuro tagira mvura, kakome twumva mu nkuru nziza aho Abanyanazareti mu mavuko ya Yezu base kwemera no kwakira ijambo ry'urukiza. Hakumwumviriza ngo bapfume batemera ivyo yigisha, ahubwo bihutiye nyabona kwibanda ku karyango kiwe, ku mamuko yiwe. Ubona ko bari bazi nyina wiwe Mariya, umukobwa wa Yohakimu na Ana, bakamenya n'umugabo wiwe kubw'imigenzo ya Kiyahudi ariwe Yozefu umubaji. Icabara ishinga s'ukugurukira ubutumwa yaje abazaniye, ahubwo bibanze ku koko muntu, gutyo bahusha inzira y'urukiza.
uko niko natwe bw'abanone kunze kumera, aho kwakira intumwa z'Imana turungikirwa n'abarongozi b'Ekleziya muryango. Kenshi dutangura kubaririkiza amoko yabo, kahise kabo, nk'uko womengo umuntu ntahinduka, imico yabo, ubuho ngira ngo hojamwo n'impengamiro zabo mu vya politike, kandi naho bizwi ko amangabiro atabangikanywa, tukibanda kandi no kurondera kumenya ubuhinga n'ubwenge bwabo bakiri ku mashure n'ibindi vyinshi. Ivyo vyose bitagira mvura. Kumenya umuntu ntivyari bibi, ariko gufatira kubimuranga ngo umukunde canke umwanke arivyo bivyara ukwiyamiriza intumwa z'Imana, ivyo birahuvya, naho tubona biguma biba vyeze muri bino bihe. Bavukanye umuryango w'Abimana, harageze ko twikubita agashi tukihatira kumviriza ubutumwa Imana iduha iciye ku bantu nkatwe. Wa wundi ati jewe ndigisha neza canke nabi bivanye nawe uvyumviriza, ariko guhindura no gukiza ni ivy'Imana. Nimuze dusabiranire kugira ngo twakire ijambo ry'urukiza. Mushaha mweranda wa Yezu tugirire ikigongwe. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzobimpa